Alexis Nduhije wo twaye umugambwe MSD imyaka 15 nkaba nzi neza yuko muri 2015 twagwanyije nkuru nziza kubera yarenze kuri constitution agafata manda ya gatatu. Wowe uno musi ugeze kuri manda ya kangahe? Ubwo nturi kuratubesha ukaguma kuri manda zose za MSD nuko ntashobora kuba nzi amategeko ya MSD, ariko nagira ndakubwire ndakubaze uno munsi nta makosa mufise wewe kugumutwara umugambwe nkuko umengo ni monarchy. Ubwo ntuzohava uba president avi w'umugambwe kandi utubwira yuko inyuma yawe hazoza abandi cyangwa urindiriye nawe kujubuki kugira hazogira ugusubirira uracatwara nuko. Ubwo nta mategeko muri kumarenga ko namwe muri MSD. Bon, kugira ikibazo ca nyuma coco nico mbereye ko nta tegeko nari mu ryo mu mugambwe turengako. Ahubwo ni kubera ko twubaha amategeko yo mu mugambwe ko twifeza ivyo no kubwira byo nta volonté yo kuba president avi. Twebwe mu mategeko ya MSD, mu mategeko ya MSD inzego zihindurwa na kongre. Ni abatora umukuru w'umugambwe bagatora le bureau politique n'intuze ni kongre. Kongre nayo igizwe n'abantu baduserukira mu makomine yose, nabo ni komite umengo y'abantu niba bose hamwe barashika nko ku 5,500. Sizi ko muyibuka kongre yabaye Ingozi d'ailleurs avant 2005, yari muri 2015 ndibaza muri janvier ou février. Yari ya MSD, yari abantu bari bayitavye bararenga 5,000, sinzi ko muvyibuka. Hanyuma niho batoye inzego zihari uno munsi. Ubu turi muri situation d'exception, abantu bose barahunze. Kugira ngo dushobore kugira kongre, il faut ko tureyunisa abantu 5,000. Abo bantu 5,600 ntidushobora kubareyunisa i Buraya, barapase moyen. Nta n'igihugu cyo muri sous-region gishobora kuduhereza uruhusha uko tugira kongre y'abantu barenga 5,000 personnes mu gihugu cyabo, kandi ntibinashoboka. Alors abantu rero baraba neza nuko abantu bakurikira ibintu by'amategeko. Muze murabe, sinzi article yariyo narigeze kuyiba, ni secrétaire général yayimbwiye turiko turaharira ivyo bintu nyene, ko hariho abantu bashobora kuvuga bati murazi erega kugira kongre ryari, sinzi umuntu yambwiye ati umugambwe twahoramwo ati twe twaragira nduzeye turi abantu 20 tugadesida kuri kongre y'abantu 300 nacu canambwira ndi nico gituma uyo mugambwe wanyu rero wagize ibibazo, ko abantu mubakuye mukabima ububasha bwabo bwo gutora baca bavuga ko ari début ya dictature. Ikindi secrétaire général rero yagiye kumbwira nuko yambwiye ati ubu muri nduzeye muri rya tegeko rishasha rigenga imigambwe hariho ahantu sinibuka iyo article ingena yimbuye nabari article 20 ivuga yuko leta ishobora kwinjira gutunganya ibintu byo mu mugambwe mu gihe umugambwe warenze ku mategeko wawo. Bivuga ko mu gihe ivyo bintu twobikora par exemple tutaciye tukabikora muri ivyo vy'amanyanga nyene byo kuvuga reka turondera abantu 100 duhuriye ngahi Buraya mu dutoremwo ufata umugambwe abandi bagende, ndubona yuko batwangiye iyane yakuri tuba tuyibahaye boce bayikora directement, naho bavuga yuko turi muri nduzeye turi batadukundira ko dukora, hanyuma ntibanadufute. Donc bobona gusa turenze nduze amategeko yacu twishingiye, boca baza kugerageza kugira rero nyakuri yabo. Donc ivyo nagomba gusa kubabwira
ikintu washaka kinatubabaza cyane kubona turi hanze nuko tudashobora gushiraho les principes za demokrasi mu mugambo w'iwacu. Ivyo vraiment birimo mu bintu iyo nababwiye ibintu tutashitseko, ivyo ntavyo twashitseko. Or ntidushobora kwima ububasha bwo kwitorera abanywanyi bacu bose barenga 5000 bahagarariye uyu mugambwe, bawuzi bawugendera, n'ubu babandanya bawigisha mu kinyegero ngo dufasha abantu 100 gusa bazoza kudesida inde azotwara umugambo. Ndashobora kubemerera comme abantu bo mu mugambwe, igihe cyose yazoboneka situation favorable izodutuma twebwe dushobora kwexersa les droits zacu za politiki, ibintu byo guteza imbere demokrasi muri MSD muzobibona bizoba. Donc nta na rimwe je ne crois pas à la présidence à vie. Ahubwo disons-le, umuntu ntaguma à la tête y'umugambwe gusa kuri ivyo vya kugira ngo data wanje hari ibintu byinshi yoba arondera canka abironkamwo. Washaka dukora cyane kurusha tworonka abantu biciye mu mategeko neza bo turamplasa ivyo babibi. Voilà, nivyo nagomba kwishura kuri ico kibazo. Vraiment nta mategeko duhonyanga kandi nta nivyo turota guhonyanga. Merci beaucoup.